mwiyumvire twebwe tucaruka yabivuze nyene cubahiro ugasanga umuntu yiriwe inyuma y'inka umunsi wose indwi ukwezi ukazosanga no mu rugo hasivye none ivyo vyoba bikiba muri no misi ikindi twebwe wasanga bahitamo ko wirirwa inyuma y'inka hakuja kw'ishuri none iyo twese tuba twahisemo kwirirwa inyuma y'inka ubwo haba hariho abantu mbona nka mwebwe cyangwa nka twebwe baba hari mbega kukera hari umwuga w'abungeri ugasanga umuntu kabisa nta kandi kazi bamutoreye atari ukwirirwa inyuma y'inka none muntu byaba bishoboka nituje turaraba igihe tugezemo ikindi cya kabiri mwavuze mbega mubona ko twokwemera abenegihugu bakonesherezwa tukaguma dutekanye cyangwa tworeka izi nka zikaza konona imigambi ya leta iri ku mitumba itandukanye ngo nuko babona batari ko baraharima nababwiye hari umugambi ukomeye cyane ewe Burundi urambaye tugiye kwambika mitumba n'ibiti none twogira imigambi y'iterambere tukongera tukafasha kugira ngo isubire inyuma kandi kinagomba kuvuga yuko twohindura ingendo tukaraba iyo turiko turaja Honorable Martin nanje ndabashigikiye ngira ngo murabona mu Kayanza dusanzwe dufise amahirwe make yo kuronka amatongo manini twebwe baravyumvise yuko kuragira mu mpongore yabaye amahirwe kubera igihugu kandi byaratanze n'akazi abantu benshi baciye batangura gutera ibyatsi batagira n'inka cyangwa impene gutyo bibamagiriranire ari honorable ari kumwe na honorable Marquez na ministre na fashe sinagiwe Claperi ubworozi ufasha muri ibi twita PIB ku rugero rugera 29%. Uburimyi ni 45%. Muca mumva yuko ni ibisata bitegerezwa kwitondera kandi tugakurikirana neza kuko ni kuneza y'igihugu ni kuneza ya bene gihugu. Natanze inyishu y'ingene turiko turasubira mu bushikiranganje ngira ngo muzona ko ari ibintu bihinduka aho tugiye kutaguma mu biro cyangwa kunuka abantu hajya mu province no makomine tukabasaba yuko bama baja ku mitumba kuraba ingene ibintu biriko biragenda ibi ngira ngo muzobibona ikindi navuze no guhindura ingendo ntitwame tuvuga ngo umwene igihugu barakenye ari abene igihugu babishoboye jewe nirwa mu misozi nukuri twoza turatanga natwe akarorero nk'uko ababishoboye bashira uburyo mu burimyi n'ubworozi ngira ngo muzabona yuko ibintu bihindutse bitanga akazi kandi bigatuma na bene igihugu bagira umwizero bakabona koko hari umurimo udasuzuguritse mu bindi bihugu uvuze ukivuga mu Gifaransa umupeiza nagateka koko nibo bafise uburyo kandi nibo natwe rero twame tubona umwene igihugu nujya gusa soza turarima tufise isuka niki ngo numugayitse ekana gatoya namana karero kuri nyene cyo mukora y'ucacu mugiye mukaraba ingene yorora kandi n'ingene arima n'umuntu mwamwe batsako gayitse muravye nyakubahwa umukuru w'inama nkenguzamateka ariko aradusaba kuza nkenguzamateka ariko aradusaba kuza kumukurikirana mu mirima yo kurima no korora nuko yamaze kumva nawe yuko ukurima no korora nagateka
na jewe nirwa muri kandi sinzi yuko hari ico mbaye. Aha rero nibaza yuko twoza turahindura ingendo kuko zohasanga turiko abene gihugu tutabaha ikibanza n'agaciro bakeneye. Muti ubundi ati iyi migambi yo gushira intambwe n'igihugu ni esheke habe namba. Nukuri anagomba kubaremesha ahubwo sinzi aho muva twofata akanya tukazojana ruguru kuraba ingene bimeze ubu abe umucanguzi birumvikana kuko hari mu ntara zirimo izo ngorane nkeka gusa muri aba mucanguzo ariko muzoduge muri abahandi. umwenegihugu atunze inka mukuri musanga mu rugo ibintu byarahindutse sagaseseshwa rumuri usanga imirima y'ibitotaye usanga hari abagura amaradiyo hariho abashobora kubakisha amabati. Ibiro byerekana yuko uyu mugambi ntitwoca tuwufata muri rusange ko ari esheke oya. Hari uwavuze ati inka z'ikirundi zigiye guhona oya habe namba. Hano baremesha yuko muri izabo dufise ico twita ntwayo y'inka z'ikizungu ico twise sampi ariko hariho ntwayo nizi muriko muravuga z'inyambo arizo tugenda turimisha ko kugira ngo ubwo bwoko ntibuzozimangane. Hanyuma kumbure nimwagira amahirwe mukaja Ingozi kumumba na nyine icobera mukuru w'igihugu cacu arafise ntwayo turabikurikiranira hagufi z'inka z'ikirundi gusa. Murumva iyo myitwarariko turayifise kandi twaramaze kubyitegurira ntizizohona na gatoya. Kujana na bimwe nigira kuza ngaha ndavuga mu Gatwenga ndabatumirira ubu twararonse imbuto zikwiye z'amatubu, twararonse imbuto zikwiye z'inumpu, imbuto z'indugu, imbuto z'insogo. Nshatse kubabwira yuko ibi bintu bya kera byari byaribagiwe tugenda tubishira mu ngiro kugira ngo muca mwumva yuko imyitwariko yanyu ariyo gwaje. Ngeze novuga intererano nkenguruka ingene mufise umwitwariko nk'uwo dufise ariko ahanini ico nabonye nuko twese dusenyera ku mugozi umwe kandi twumva imyitwarariko y'iki gihugu kumwe. Murakoze. Intego y'ibwirizwa yemeje n'abakozi b'amateka bose hamwe mu 39